Maramutse uno munsi ikirere nticifashe neza nticifashe neza cyane urana ko hari ibipfungu vyinshi mbose nahemeze kuri bene utu video tuntwara umwanya muremure ariko uno munsi nshaka kuvuga ku bintu bijanye sinzi ko no vyita kubanguka mugabo nashaka cyane kwiyaderesa ku bantu baba diaspora bari hanze nubwo n'abarundi kumbure ashobora kubona ahantu novuga ko akora ikintu mu Giswahili bita kuzembeya wari ufise nk'akarorero urugendo rwo kuja Dubai mu kwa gatandatu turi mu kwa mbere ukaca uvuga ngo ngo binzoba ndabikora ari nk'impapuro zisaba ngo nzoba ndazironda ndashasigaje amezi atandatu ivyo bintu ni bibi kuko hari igihe hacashika incident cyangwa ikindi kintu gituma nk'akarorero ibiro imwe ikugara cyangwa conditions zigahinduka amafaranga ukayakoresha ikindi ibintu nk'ivyo mugabo rero kuba ari hanze byo birakomeye kubera iyo ugiye hanze ndi kuvuga mu bihugu cyane bakira abantu kugeza abaye umunyagihugu hariho procedure cyangwa abantu b'impunzi hariho procedure uvuga uti ndashitseyo ubwa mbere dufate nk'abajya kwideklara muri za South Africa no mu bindi bihugu uri declare hari abantu nuvuze muri Canada ngo batevye kwideklara mu nyuma cyavuga ati umuntu wese atidekaraye kwishika kuri itariki ntitukimwemera bo dufate ko widekaraye uko watevye kwideklara bagaca rukuzura ko nkuko urumva ubuhomvye je ne sais pas Trump yagiye yirukanya abantu nibaza ko yagiye yirukana abantu batari bwaronke impapuro ziri permanent ntiyabuze nk'umuntu umwe yagumye azembe yango nta kibazo ngo none ko nubundi n'urwo papa narufise mbona atacyo byatwaye nzoba ndarusaba mugabo Trump akabaraje akabarabihinduye so icyo navuga ugishika cubaza urupapuro rwa mbere ufite ko ububasha uruce urufate ugwicarane okay shobora kuba iyo ya declaration uzi ko bagwa statut shobora kuba work permit icyacho cyose uburacicaranye inyuma y'ivyo bihugu vyinshi baraguha imyaka ibiri ubashobora ati imyaka ibiri heze canke 35 no importe quoi urashobora kuronka residence canke permanent residence ukikwija mu makondisho cuyifata ubwo nyene urindiriye indwi zibiri amezi abiri umwaka ntuzi ibishobora gushika njya kubwira kimwe gishobora gushika amfe tugasanga iyo residence uciye udaqualifying haheze imyaka 5 je ne sais pas 3 ingahe cusaba baravuga ati ushobora gusaba citizenship canke citoyenneté ubwene gihugu cubusaba ntutegereze ngo urabona ngo reka ntegereze kuko hari utegereza hakaba ayandi makondisyo jenzi abantu bagiye basigara mu kangaratete kubera bategereje anatanda haca haba incident ituma badaqualifying nk'akarorero mu bihugu vyinshi iyo bagumbiye ko baguha ubwene gihugu no mu bihugu byose nizo permanent residence n'ibindi bararaba yuko udafise criminal record casier judiciaire kufise casier judiciaire vierge donc atacaha wagirizwa bo ushaka utari mu criminel mugabo karugo twaza imodoka akisadi imodoka zirashika karage zishika ugasanga icaba kikwegetseko haniga bari wagikoze ico cyaha nyine kubera kumbure wazubaye cyangwa bafata ko wazubaye kubera umuntu agomba kumubona d'après amategeko yibarabara bintu nk'ivyo ugasanga i problème ya roulage accident roulage iratumye udafise uburenganzira bwo gushobora gusaba ugo rupapuro iyo residence iyo citoyenneté alors niyo mpamvu ndakubwira ukironse uwo munsi nyene uvugutira kwijiyo myaka 3 imyaka 2 no imbere yo kwikwira buregeranya dossier ufata impapuro zisabwa uzegeranye ibintu vyose ubiye vyicayeho formulaire uzegeranye nimba bisaba kuja gusinyisha kundi muntu ugenda usinyishe nimba bisaba translation uzicarane kugira ngo uwo munsi ukwiye you post cuzirungika straight comme ça ube wevise ko ashobora kuba incident ituma utakironse gwa rapapuro ubura gwicaranye ikindi gishoka cyo guhindura amategeko je hano ndibuka nkihashika gusaba citizenship ubwene gihugu vyasa imyaka 2-3 je crois ndahashitse bace bayigira 5 nukuvuga abantu bari ko barazembeya bari gufite imyaka 3 bato ko bayironse bafise ne mugabo batayibwa ronka cyayipushinga kuri 5
niba yari yapanze nko kuja kuvuga ati je nzosaba ngeze ku myaka 4 hanyuma nce nja mu Burundi gutembera urumva ugo rugenda cyarusubika iyindi myaka ingahe hari n'abandi nzi nyene batevye hanyuma haba incident nyene nkizo nariko ndavuga babagiza nk'icaha gwe usanga nta kironso byo gusaba izo mpapuro iyo yaba yazisavye ico caha yo wasavye iyo wamaze kunombuye n'igihugu ivyo wakoze byose bagona nk'umwe n'igihugu nta rupapuro bafite bakwima baragufunga mu bandi hanyuma bagufunga ugasubira muri societe mugabo mu bihugu byinshi uko cyabe bimwe mwasho no kugudeporta udafite ubwene gihugu Deo shaka kuvuga yuko s'il vous plaît igihe cyose ubonye ko you qualify for a paper umwana wawe akivutse bumurondeye birth certificate nimba basaba ko bamusabira bo passport si ikintu cihutirwa kumbure passport natwe hari gihe usanga utayifise canke iheze ntushurondera yindi kubera uzi kumbure uyikeneye ironka vyihutirwa kandi passport nta si ikintu uvuga ngo uzogisaba kwija imyaka iya ntabwo ari muri statut ya citoyenneté bo ariko nayo nyene uyishoboye vyiza no kwamo yicaranye kuko ntuzi umunsi ushobora kugira urgence nubwo kumbura mu biteye imbere urgence ushobora kuba passport mu masaha atarenze 48 2 jours bo mwacha shavuga nivyo niyo system mu vyukuri ukaburi mu gihugu uzi yuko ntufata ikintu na kimwe for granted okay ha ivyo bintu ubona nk'umuntu w'inyambukira bariko baraha inyambukira zindi ejo bashobora kuvuga ati turabihagaritse niba bavuga tumaze imyaka 5 ushobora kuronka citoyenneté ushobora gusanga bavuze ati bon turahagaritse iyo policy umuntu azosubira gusaba citoyenneté inyuma y'imyaka 10 quelque chose comme ça canke dushize mu indi condition umuntu azobanza kumenya ururimi rwa hano nk'umu native bibe gupushinze kure canke ibintu nk'ivyo shaka kuvuga gusa please ukabona opportunité ukaba uri mu gihugu ukabona izi mpapuro z'amadokuma izindanga muntu ikintu cyose umunsi wa mbere ukuje ama condition ibibiri time based bihagaze ku myaka umazemo cha ugisaba ntugategereze na gatoyi ndabavuniye akagohe kubera nzi abantu benshi bose cyane mugo ndaza abantu bari mu kangaratete kubera iyo principe batayikoze ubu ne savent pas à quel sens se vouer mu français niko mubivuga ntibazi ce que faire ntibabona évidemment iyo bariko baraje so nico nashaka kuvuga nibaza ko bibwirwa benshi bikamenya bene bikumva bene vyo no mu Burundi navuga ko naho nyene kumbura bishobora kuza birahinduka urabona nka passport agizomva ngo turadubuye ibiciro so ko passport bigoye ko expiring kiza cyo ibyo bindi bintu ntivye expire umva kironka une fois pour toutes bashaka kukirevoka ibintu vy'ama residence bashaka kuirevoka mugabo so ngo expirinze mugabo ndasubiyemo mu abantu n'impunzi zirimo impunzi nyinshi zigiye kuri resettlement mu bamufise residence mugishika ite arrive iyo ijya nisaba mugabo ijya sindamya ko ari permanent residence neza ko permanent residence ndaraba papuro bayimpunzi bo ariko citizenship uzoza kuyisaba inyuma y'imyaka autant please iyo myaka ikwiye usizembeye yisabe straight away okay surtout citizenship irakenewe cyane gose cyane na cyane uva nko mu gihugu cy'u Burundi kimeze ukuntu na cyane uri impunzi nukeneye kuba muri situation utafise citizenship kuko urumva uri impunzi en fait nta citizenship ufise iya mbere wataka kuronka wataka kuyigrabbing atakuzembeye ndavya nkora kubera nabonye abantu bagiye barazembeye mu nyuma basanga si vyiza sawa mugira umusimeza bye bye